Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu mwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko mu gisata ca politike, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa irya nino nga mu gihugu c'u Burundi gusa, kandi none tukaza kugaruka kuri vyinshi biriko biravugwa mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Inyuma yaho Ndayishimiye afatiye urugendo rumwerekeza mu gihugu ca Tanzania, aho yitavye ibirori vy'umukuru w'igihugu mushasha w'ico gihugu ariwe Mama Samia Suluhu Hassan. Ibirori biza kuba kuri uyu munsi, ibirori bitaza kuba birimwo abene gihugu kandi bikaza kubera mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Hari amakuru avuga yuko President Evariste Ndayishimiye yoba ariko aragwanirizwa mu butegetsi bwiwe nyene. Hari ibimenyetso bitangaje tuza kugaruka ko murano makuru, kuko iyi nkuru ije kandi inyuma y'inkuru yagiye ahabona ivugwa ku rugendo rwa President Ndayishimiye rwabereye muri komine Nyanzarake, aho umwe mu bakozi bo mu ngoro ya CNDD FDD no kuvuga uyu akorera kuri Permanence Nationale yatanze ubutumwa aho yerekana ingene umukuru w'igihugu ariko agwandirizwa mu butegetsi nyene. Uyu aravuga ko bari bazi ngo ibintu bigiye koroha bihaye amajwi 100% mu matora yabaye muri uyu mwaka, none ngo vyarabakomeranye kurusha. Ubu ngo opposition ikomeye rero iri mu butegetsi nyene. We mu kuvuga ko hari abariko bagwaniriza Ndayishimiye mu butegetsi bwiwe, yakoresheje ijambo sabotage nkuko tuza kubigarukako. Nkuko nagiye ndabigaruka ko mu makuru yacu yabanje kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 muri ruheshi kuwo mwaka, President Ndayishimiye yashize ku butegetsi haramaze kuvugwa ingene agwanizwa mu butegetsi inshuro zirenze 5 gusa. Muri izo nshuro zose izavuzwe ko hashatse gukorwa umugambi wo kumutembagaza ku butegetsi ni inshuro zishika kuri 4 gusa. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 nibwo hatangajwe irya mbere President Ndayishimiye yashitse ku butegetsi ko hari umugwi w'abajenerali wari wapanze kumutembagaza ku butegetsi. Uwo nawo ukaba warurongowe canke se waruhagarariwe niwahora ari umushikiranganje wa mbere w'ico gihe ariwe Arengiyome Bunyoni. Inyuma yaho vyarabandanije gushika aho Ndayishimiye agira urugendo mu gihugu ca Cuba, arobandareza mu gihugu ca Amerika amara y'indwi 2. Ico gihe bikaba vyaravugwa yuko kandi ari umugwi w'abasirikare nawo washaka kumutera kudeta. Ico gihe abacungera umutekano kuri radio na televiziyo vy'igihugu bari bamaze guhindurwa. Ico gihe rero akaba hari hategerejwe ko n'abacungera ikibuga c'indege bahindurwa, mu nyuma itangazo rigashigwa ahabona. Ivyo ntivyaje gucamwo. Inkuru ya gatatu yagiye ahabona mu mwaka uheze cyane cyane ku kibazo kijanye n'igitoro, aho President Ndayishimiye bwo yivugiye yuko ari bamwe mu bategetsi bamugwaniriza mu butegetsi nyene bamwe bakorana bitwaje ibura ry'igitoro nga mu gihugu c'u Burundi, ndetse kandi akaba ari nabo bagiye barazibira amayira yose igitoro canyuramwo kugira ngo gishike nga mu gihugu c'u Burundi, ndetse ngabo bategetsi bari baranavuganye n'ibihugu bitandukanye vyo mu karere kugira ngo igihugu c'u Burundi ntibakironse ibitoro kubera kubura amafaranga y'amadevize. Muri uyu mwaka naho inkuru yagiye ahabona ko Ndayishimiye yagomba gutembagazwa mu minsi iheze ubwo ari kuba afashe indege yerekeza mu gihugu c'u Bufaransa. Bamwe bakavuga ko ico gihe vyari gushoboka President Ndayishimiye akaba nawe akitaba iyo nama. Inyuma yo kwitaba iyo nama rero mu kugaruka inyuma akaba aribwo yari kubwirwa yuko atemerewe guhonyoza ikirenge ciwe ku butaka bw'u Burundi. Muti rero izo zuguru ziri mu mugambwe CNDD FDD ndetse n'indani mu bategetsi bahoze bagwanira hamwe muri CNDD FDD kuva ikiri mu ishamba gushika ishitse ku butegetsi, vyoba vyifashe gute? Fyonda subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tuzocikanwa na dushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi. Ni Muhuza TV ndabaye kaze muri ano makuru. Nkuko natanguye mbivuga hari amakuru ahari twabona umwe mu bakozi bakorera mu ngoro mu biro bikuru vy'umugambwe CNDD FDD, no kuvuga mu ngoro ya CNDD FDD kuri Permanence Nationale, yaduhaye ubutumwa aho yerekana ingene umukuru w'igihugu ariko agwanizwa mu butegetsi bwiwe nyene. Akavuga ko ngo bihaye amajwi 100% mu matora bazi ngo bigiye koroha, none opposition ikomeye kaba yarimuke mu butegetsi bwa CNDD FDD nyene. Muti vyoba vyifashe gute? Ese mwari muzi ko ikibanza cahimbarijwemo umunsi mpuzamakungu w'imfungurwa cahinduwe 3 mu ndwi imwe? Uti ivyabaye Inyanzarake ntibitangaje kuko burya Nyanzarake nta CNDD FDD bariyo cyane.
kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 bahora batora Frodebu inyuma barimukira muri CNL kwa Gwasa. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 niho bivye amatora 100%, naho ubundi mu myaka iheze muri conseil communale wasangayo imigambwe itandukanye. Utikindi mutamenye burya sabotage canke se inyurana riri hagati mu butegetsi canke se abo bariko baragwaniriza President Evariste Ndayishimiye mu butegetsi ati babimazemwo iminsi myinshi. Abategura ingendo ziwe mu gihugu nibo babimenye bakaguma bagerageza gufukafuka. Ngo biraboneka ko hariho abantu bariko bamugwaniriza mu butegetsi nyene kandi n'abantu bakomeye cyane. Utuberutse aho hariko harategurwa umunsi mpuzamakungu w'imfungurwa Journée mondiale de l'alimentation, ikibanza ibirori biberamwo cahinduwe inshuro zitatu. Ubwa mbere hagisigaye indwi hateguye ko ibirori bizobera Itangara. Aha ni wabo wa General Bertin Gahungu aheruka gupfungwa. Hasigaye iminsi 3 abategura urubanza bamenyeshejwe ko urubanza ruzobera Igishubi. Babwiwe ko bobishiramwe inguvu nyinshi ngo kuko imvukira zararitswe zizoduga ku bwishingo, abo kwakira mu bwugamo bw'iteka bazoba ari benshi. Buca biba rero baza bumva ngo ibirori bizobera Imwaro. Niho rero havuye arya amafoto yavuzwe ko na benshi Perezida ariko arasengera imbuto zo gutera ibiraya. Burya Imwaro naho nyene yitabwe n'abantu bake cyane. Ibintu biriko birabera indani mu mugambwe CNDD FDD birakomeye cyane. Ntawo uvuga vyinshi kumbure muzovyibonera. Ariko kandi burya abanyagihugu barashavuye turabibona. Arya amatora yibwe ariko araduhumira. Abanyagihugu barashavuye ko badatwagwa nabo bitoreye. Ikibazo c'ibiciro biri hejuru benshi bakacita ubuzima buzimvye ngo kirahanza abarundi bose. Nakirya bagoma bavuga cifumbire burya naco kirakomeye. Ikindi kibazo kandi giteye umutima uhagaze President Evariste Ndayishimiye harimwo abarimyi bababajwe n'ifumbire itaboneka. Abandanye gira ati muri uki gihe President Ndayishimiye akura Bunyoni ko yahagaze cyane ku kibazo cy'ifumbire akavuga ko ari we yatuma itaboneka. Burya yarazi ko abanyagihugu bacumva rwose. None ubu ico kibazo cyarasubiriye kunanirana. Ahubwo namwe ntimwesheje kukivuga ko kuko kirakomeye. Ifumbire ntayiriho mu gihe abarimyi bari mwisize ni A, no gusigura sezo A y'uburimyi. Ngo burya itangazo ryo gutora ifumbire ryari ryamaze gutangwa. Mu nyuma umushikiranganje aza gusanga ifumbire ihari idashikana 30% yikenewe. Iyo bita ireyoyo nta na nkegiriho kuko ni 0%. Burya abarimyi barakwiriye kubwirwa ko batoguma barindira ifumbire ya fomi. Bomenyera kuca nyabarenga bagategura umwavu wabo bifashishije igitegwa citwa tutoniya, mu Kirundi bacita mukobwa ndagowe. Ikindi kibazo kibabaje abarimyi kandi ni kijya cikawa. Ngibaza abantu bashuye ikawa mu kwa 4 bakaba bataranahembwa mu kw'icumi. Amarira y'abarimyi yarenze urugero ariko nta nyishu baronka. Aha rero benshi ngo bagasigara bibaza nimba ikibazo c'ikena ry'ifumbire cyarateguye nk'uko cavuzwe mu gihe ca Bunyoni canke ari ikibazo gisanzwe. Ibi vyikawa vyo biragoye kuronka inyishu. Ngo burya kandi ikindi kibazo kandi giteye umutima uhagaze cyane President Evariste Ndayishimiye ni ikibazo kirabana n'abasoda bagiye baragwana mu bihugu bitandukanye gusa ntibaronswe impembo yabo. Muti ibi vyo vyifashe bite? Nkuko uyu kandi akora mu ngora CNDD FDD abandanya bivuga ngo burya ikindi kibazo gitanguye gutera ubwoba nikirya c'abasirikare cavuzwe. Umukuru w'igisoda n'umushikiranganje wo kwivuna abansi basabwe kuja kubwira abasoda ko arya amafaranga yabo ya Somalia ataraza, ngo ubukane nabo bategetswe guhindukiza ko kirya gihano bahawe kitari gihana ahubwo ari imimenyerezo isanzwe ya gisirikare manouvre. Bategetswe iki kibazo cavuzwe kandi c'ingeneration y'abasoda yibwa gitorego umutima makambi yose abasoda bakagira uruhara mu kubikurikirana. Uti ivyandikwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'ibitambuka ko abategetsi benshi barabona ko abo abegwa n'ivyo bibazo nabo babikurikirana cyane. Nk'ico c'abasoda baragikurikirana cyane ndetse niyo bishitse ku bandi bo mu zindi nzego nabo bikabaha akarusho. Muri no minsi kandi muzokumva amanama menshi mu basoda kandi azofatira ku nkuru zimaze iminsi zitangwa. No hano kandi umuntu ace yibaza nimba ibiriko bibera mu gisoda bitoba vyarateguwe.
utariko icyo nagombye ko mumenya nuko umukuru w'igihugu ariko agwanirizwa mu butegetsi bwiwe nyene, nuko tubibona ko abanyagihugu bashavuye, nuko kandi hari ibibazo vyabuze inyishu. Hama namwe ntimucike intege kubera ababatuka, ubutumwa bwanyu burasomwa rwose ku mpande zose, abategetsi n'abanyagihugu. Ubu akaba ari ubutumwa bwatanzwe n'umwe mu bakorera mu ngoro y'umugambwe CNDD-FDD hariya rwose i Bujumbura. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru ariko aravugwa, hari byinshi bivugwa ku bijanye n'agateka kazina muntu. Pacifique Ninahazwe arongoye ishiramwe Fokode hari inkuru yashimye gushira ahabona, aho yayihaye umutwe ugira uti twibuke bamwe mu banyurujwe ku genekerezo rya kuri rino genekerezo. Utivarese Ndayishimiye yari yaje ku butegetsi avuga ko azanywe no kubariza agateka kazina muntu, yanavuga ko kandi azohana abagahonyora. Indahiro yakoze n'ijambo ryiwe yavyibagiye acinjira muri Ntare House. Mu myaka 5 amaze ku butegetsi, intwaro yiwe iramaze kunyuruza abantu barenga 200 batigeze bamenyekana irengero. Ubu nabivuze aca yitwa umwansi w'igihugu. Hano reka tugaruke kuri 5 bibukwa ku genekerezo ya 2 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2000 Munyonyo. Abayoboke 3 baze biya baranyurujwe muri Rugombo muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2020. Amazina yabo akaba ari Michel Mbarubukeye, umugabo w'imyaka 35 ava muri komine Musigati wo mu ntara ya Bubanza yahahora, akazamwo Felix Racandagiye, umusore w'imyaka 32 yava muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza yahahora, ndetse na Vianney Rumumba yava umugabo w'imyaka 35 yava muri komine Gahombo ho mu ntara ya Kayanza yahahora. Igihe bafatwa bari 5, abagabo 3 n'abigeme 2. Bafashwe ku igenekerezo rya 2 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2020 ku musozi wa Rukana muri komine Rugombo ho mu ntara ya Cibitoke. Imbonera kure zabafashe zabahereje igipolisi, baca bajanwa ku biro vya komine. Abakobwa binjizwa gasho, abagabo bahabwa brigadier Rucoca. Abakobwa bo bahavuye barekurwa biciye kwa Buramatari wa Cibitoke wicogiye Colonel Kareme Bizoza. Abagabo kugeza ubu ntibarigira basubira kuboneka, mu gihe Brigadier Rucoca we atigeze abazwa iyo yabajanye. Hakaza kandi umudandaza Desire Niyuhire yakuwe muri komine Kiganda muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2021. Desire Niyuhire batazira Gasongo yari umudandaza azwi cyane muri komine Kiganda wo mu ntara ya Muramvya. Yahoze ari umunywanyi wa MSD mu nyuma yinjira muri CNL. Ku mugoroba rero w'igenekerezo ya 2 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2021, Desire Niyuhire yahamagawe aho yari yicaye mu kirabo ciwe kiri kuri Centre Gitabo aho nyene muri komine Kiganda. Arasohoka hanze asanga imodoka kamyonete double cabine yera ifise ibiyo bitabona. Bamubwiye ko hari umushefa amukeneye muri iyo modoka. Agize aregera, babagabo bafise inkoho bamusimbiye ko baterera mu modoka iva ngaho yiruka. Kugeza uyu munsi nta gakuru kiwe. Ni mu gihe kandi amatoza yakozwe n'ishiramwe riharanira agateka ka muntu Fokode yerekanye ko yanyurujwe n'iperereza rya gisirikare ryari ko ririha ibara muri uwo mwaka. Abduru Ndayishimiye nawe yakuwe muri Rugombo mu mwaka w'ibihumbi 2021 muri Munyonyo. Abduru Ndayishimiye yari umufundi w'amaradiyo, amatelefone n'ibindi vyuma vya elektronike. Yari yavutse mu mwaka w'igihumbi 1988 ku mutumba wa Misenyi muri komine Rugombo, ariko yaba hitwa Mparambo ya mbere muri komine Rugombo nyene. Yari umunywanyi akomeye w'umugambwe CNL, yatwara urwaruka rwa CNL muri zone Rugombo. Kwigenekerezo ya mbere Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2021, Abduru yaraho yakorera kuri atelier yiwe muri Mparambo ya mbere. Habanje kuza umuntu atazwi yirirwa yicaye muri atelier ya Abduru. Isa 11 rero z'umuhingamo niho haza kamyonete double cabine yera ibyo bitabona. Ica kuri boutique y'uwo batazira Muhumure yararongoye aboze ku rugamba rwa CNDD-FDD aho mu Cibitoke. Isa 11:45 imodoka ibirashitse kuri atelier ya Abduru Ndayishimiye. Abagabo bambaye impuzu z'igisirikare basimbira kuri Abduru baterera muri ya modoka. Wa mugabo yari yiriwe muri atelier ya Abduru nawe atora ordinateur ya Abduru aca yinjira ya modoka ikiragenda. Kuva ubwo nta gakuru ka Abduru Ndayishimiye nawe nyene yajanywe n'iperereza rya gisirikare. Amajambo mabi rero yakurikiye mu nyuma ya 67 nyine muraba yatwara ishirahamwe CNUDH rijejwe gukurikirana ivy'agateka kazina muntu.
Muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2021 Sixte Vinyini Muraba yatwara umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNUDH. Ico gihe yaritavye ikiganiro muri Isanga cijwi rya Amerika Voice of America, ahurira n'umunyamabanga mukuru wa Focode ariwe Pacifique Murantunge, ahurira n'umunyamabanga mukuru wa Focode ariwe Maître Janvier Bigirimana. Umwaka raporo ya CNUDH yari iherutse kwerekana ko mu mwaka w'ibihumbi 2020 atamuntu n'umwe yanyurujwe mu Burundi. Mu nyuma ku mwaka w'ibihumbi 2021 naho nyene CNUDH yavuze uko nyene. Ico kiganiro Sixte Vinyini Muraba yerekanye ko Focode ibesha atabantu banyuruzwa. Ageze ku bayoboke ba Zebiya, Michel Mbarobukeye, Vianney Rumumba na Felix Racandagiye, ni Muraba yavuze ko CNUDH yakoze amatohoza isanga abo bantu Focode ivuga batabaho. N'amajambo ateye isoni ku rugero rutagira izina. Intumbero yo kunyuruza abantu bakabugwa irengero irimwe kurondera kubafuka bakaba abatigeze babaho. Ibi rwose byarababaje kubona umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu nawo ufata iyo ntumbero nyene. Muri iyo myaka Sixte Vinyini Muraba yari acuditse bidasanzwe na President Ndayishimiye. Igikorwa yari ajejwe cyari cyo guhakana ivyaha bikomeye vya leta Ndayishimiye, maze akaba habeshuza amaraporo y'amashiramwe aranira agateka kazina muntu yo bari imbere mu gihugu ndetse nayo hanze y'igihugu. Imigenderanire ya Sixte Vinyini Muraba yahavuye itosekara bikomeye mu mwaka w'ibihumbi 2023 igihe General Bunyoni ahagaritswe. Ni Muraba yari yarunze ubumwe na Bunyoni maze abandanya kumukurikirana uko yarapfunzwe. Byarababaje rwose Ndayishimiye. Sixte Vinyini Muraba yahavuye yagirizwa ubusuma bukomeye mu mafaranga CNUDH ikoresha. Uyu mwaka nawe yahavuye ahunga igihugu mu gihe hoba hari hamaze gufatwa ingingo yo kumugandagura. Uyu ngo yahungishijwe na bamwe mu basendede bakomeye bavugwa ko bariko baragwaniriza Ndayishimiye mu nzego ziwe. Ubutegetsi rero ntibwatawe ingene yabasohokanye igihugu. Ngo hari benshi iyo bumvise havugwa abanyuruzwa na leta Ndayishimiye bafata ko ari ukugwanya intwaro. Hari imyanya baba bibaza ko ico kibi cerekeye abandi. Bamwe kandi baranatukana bikomeye, ariko ni benshi bazotangara ya mabi bashigikira abagarutse ko nkuko vyatswe kugendera Sixte Vinyini Muraba yahora atwara umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNUDH. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone nimba utarafyonda ko kugira ngo utojucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzaho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhoza TV rero Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko mu urakora.